Bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, turamukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma uyu mwanya turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana ikoresha kandi yakijijwe yamenye Imana. Imbere y'uko tubandanya kumva igishinga ntaye ciwe, twagomba tumusabe abanze atwibwira amazina, hanyuma aca asenga mu kanya gatoya kugira ngo bazokumva igishinga ntahe baze bafashwe. Turamuhaye ikaze. Murakoze ikaze mu mpaye. Ku mazina nitwa Havyarimana Emery, sanzwe ndi umwarimu w'ishengero ishure ya Rutobo, paruwase ya Bururi. Murakoze rero ku ikaze mu mpaye kuri no rubuga. Imana yo mw'ijuru ibahezagire cyane. Reka dusenge kugira ngo dutangure. Imana yo mw'ijuru, Data ushobora byose, turagushimiye kuri Imana tuzigama ugaca bukira, kuri Imana itugirira neza. None Imana nziza, muri aka kanya muri kino kiganiro urabana natwe batugirira neza, uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Mukozi w'Imana, urakoze kudusengera no gusengera bazokumva intahe. Reka tugoherera akanya utubwire ivy'Imana yagukoreye mu kanya gatoya, canke ukuza kumva urongowe n'Imana. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Jewe nkuko nabibabwiye, amazina ni Havyarimana Emery, nsanzwe mvuka muri paruwase ya Bururi, ishure ni Rutobo, niho nsanzwe ndangurira umurimo w'Imana. Rero jewe ivy'Imana yankoreye ni vyinshi cyane, sinobivuga ngo ndabiheze muri kano kanya, ariko reka nce ku mayange, kuko Imana ndafise aho yankuye, ndafise naho ingejeje uyu munsi. Ku bisanzwe jewe navutse muri 76, ndakura ndiga amashuri mato gushika mu mashuri ya gatandatu, hanyuma ndayiheba kubera ubube gito canke novuga kutagira umwete wo kwiga. Hanyuma nja guca amafaranga natanguye kuja kuyaca Makamba, hama ndaja i Bujumbura, hama ndavayo ndagaruka muhira, ndubaka urugo rw'iwanje mu buryo atari rukristo, ndacikiza. Maze gucikiza rero turabana n'umufasha wanje, turaronka ibibondo, turaronka abana. Aho naranywa inzoga nkaboregwa, nta vy'urugo nitaho, sinaramenya abana ko bariye nuko batariye. Ni ukuvuga yuko n'ipantaro sinayigurira. Ho harageze igihe mu nyuma ndaronka akazi ka leta, guhera muri 2006 nakora nkorera leta, ariko nico gihe cose sinigeze nshobora kwigurira ipantaro kuko amahera yose nayahereza mu kunywa inzoga. Urakoze cyane. Mbega none wubatse mu mwaka wa ryari? Wubatse ryari? Jewe nubatse mu 1997. Nari mfise imyaka ishira 2019 ishira 20. Wari ukiri muto cyane? Nari nkiri muto cyane. None ubu mufise abana bangahe? Ubu mfise abana 7, n'abuzukuru bashika 6. Imana yaraguhezagiye cyane. Tubandanye. Hanyuma rero mu nyuma mu 2012 niho namenya gutumbera umuryango w'isengero. Nca ndaduga muri Anglikani, muri mu Gisuru, aho bita mu Gisuru. Ndahabona. Niho tusengera, hama ninjirayo ndasenga, barankorera imigenzo y'ishengero, ndabandanya ntera nduga, ariko aho hose sinari bwakizwe. Narinjiye mu ishengero gusa, sinari bwakizwe kuko inzoga sinari bwazihebe. Ariko nkomeza gusenga. Mu 2015 niho nakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Mu 2015 twahuye n'umuntu arasengera, kandi asengera mu ishengero rya Pentecote, kugira ngo ico cago c'inzoga kimveko. Hanyuma aho niho naboneye gutabarwa, niho naboneye kugirwa neza n'Imana. Urakoze cyane. Hanyuma reka tubandanye. Uwo mukozi w'Imana amaze kugusengera muri Pentecote, ubuze ko waciye wakira agakiza, icyago c'inzoga kiba kirarangiye, inyota y'inzoga mu ncamake ibirarangiye. None nagomba ndakwaza ikibazo,
mbega none umaze guheba inzoga wiyumvise gute mu buzima bwawe? Icambere coco novuga noshimira Imana yo mw'ijuru yankuye kw'ico caha. Maze guheba inzoga narashoboye kubaka urugo rwanje neza, abana baramenya yuko bafise se, umupfasoni wanje aramenya ko afise umushingantahe, hanyuma ndakorera urugo rwanje neza, ipantaro ndashobora kuyigurira, mu rugo nkasuma hanyuma abana bakanezerwa bambonye userutse baravuga ati papa araje, agakoma amashi, ahandi naraseruka bakiruka, ahandi naraseruka uti ca gikoko ngaho kiraje. Urumva Yesu agira neza rero, agira neza cane, baca mukinga. Yego kabisa. Rero n'ubu ndashima Imana yo mw'ijuru, Imana yagize neza, yankuye kw'ico caha n'amahoro, ubu ndashima Imana. None nagomba ndakubaze ikindi kibazo. Umaze gukizwa kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, mbega hari intambamyi woba umaze guhura nazo mu gakiza? Ntizobura kuko iyo dukijijwe tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, na Satani arabimenya agakoresha abakozi biwe ntibareka gukora, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko uhoraho ayamukiza yose. Amen. Sinabuze rero guhura n'intambamyi, ndafise ababanyi batari beza, bakavuga yuko abana banje bavyivye ibitoki, bakavuga ko bivye ibi, bakavuga ko bakoze ibi, bakavuga ko naciye ubwatsi, bakavuga ko ariko atavyo nakoze, zikaba intambamyi ngenda mpura nazo, ariko uhoraho akabandanya abana nanje. Ego, mbega utarakizwa hoho hari ibibazo wagiye urahura navyo canke? Ntarakizwa narahuye n'ingorane cane, ntarakizwa narahuye n'ibibazo. Hariho umuntu yigeze kunyagiriza yuko namukubise, aranyagiriza yuko namuranduriye indimo, aranyagiriza yuko nywa urumogi, nanje nta rumogi nzi mu mavuka yanje, nta rumogi, itabi nararinyoye, ariko urumogi ntabwo nigeze nshira ku munwa. Aramfungisha kuko yari asanzwe akora kuri parake, aramfungisha amara amezi 6 ntaburanye, ntagira dosiye. Umunsi wa mbere bampamagaye kuja kuburana, uwo munsi naciye ntaha. Niho naboneye rero Imana ko Imana ari Imana. Waraburanye umunsi wa mbere, uwo munsi nyene uca urataha uca uratsinda, waciye utsinda, ni ukuvuga rero bagupfunze kubw'akarenganyo. Urumva rero Yesu araburanira abantu biwe. None ndakubaza ikibazo, icyo gihe wapfungwa ntiwari bwakira agakiza? Sinari bwakira agakiza. Urakoze. Ndagomba ndakubaza ikindi kibazo. Umaze gukizwa watanguye gukorera Imana ryari, aho wumvise umuhamagaro wo gukorera Imana? Yego bamaze gukizwa kuva mu 2015 niho nakijijwe, hanyuma mu 2021 niho numva ijwi ry'Imana rimbwira kuja gushinga ishengero ahantu, aho ariyo shuri nyene nsanzwe nkorerako. Nca ndagenda ndarondera ikibanza ndakironka, ishengero rirarikigura, je nca ndagenda ndubaka, ndubaka n'ibiti, ndashirako amahema, ndarondera abakirisu mu mihana, ndaganiriza abakirisu ndabaronka, turasenga. Mu nyuma ndaheza ndubaka n'amatafari, ndasakara n'amabati, irasaka ishengero. Imana ishimwe. Ni ukuvuga aho hari mu 2021. Mu 2023 naciye ninongera kumva irindi jwi rimbwira kuja gushinga irindi shengero, ariryo shengero nashinze Ikiremba, ishengero Anglikane. Burya ariryo shengero Anglikane y'Ikiremba niwe ritanguje? Nije naritanguje, kiya kibanza arije nakirondeye. Uyu munsi ni ishengero ryubatse n'amatafari kandi risakaye. Imana iguha umugisha, ikomeze guhezagira ibikorwa vyawe. Yabandanije kunkoresha. Urumva rero we gushika ubu, naho muri kino gihe abenshi batabitahura, ukora nk'intumwa. Ni ukuvuga intumwa burya zari zijejwe kugenda zishinga amashengero, zitanguza amashengero. Rero urumva ko Imana yaguhaye ubumenyi ikakwagura kugira ngo uzatanguza amashengero. Komeza ahubwo, uwo n'umuhamagaro wawe Imana yaguhamagariyemwo. Ariko ibyo arivyo byose ukorera munsi y'uburongozi. Neza cane, neza cane.
kuko hariho abakristo benshi iyo bamaze kubona Imana iriko irabakoresha uca usanga batanguye kwishira hejuru bakibagira ko bafise abarongoye hejuru yabo. Yesu aguhezagire. None mu ncamake abana wambwiye ko ufise abuzukuru none ntabo mukiri kumwe mu nzu? Yego ndafise abakiri mu nzu. Muri abo bana ndwi hamaze gusohoka abana batatu. Hamaze gusohoka umukobwa mukuru n'umuhungu amukurikira n'umukobwa agira kane. Ni ukuvuga mu nzu hasigayeyo umuhungu agira gatatu n'abahungu babiri bamukurikira n'umuhererezi. Umwana w'umukobwa w'umuhererezi afise imyaka 4. Imyaka 4 agomba atangure garadiyene. Yego. Nabo nibo mfise mu nzu. Imana ishimwe. Hanyuma imbere yuko dusozera nagomba ndagusabe uhanure abantu bakinywa bakiboregwa, mbega wobafashisha iki, wobahanuza iki, wohanura iki? Ico nohanura abantu bakinywa inzoga sinovuga ngo bazihagarike kuko ikintu gihagaritse mu nyuma uragisubira, haragera igihe ukagisubira. Nobabwira yuko bokwegera Yesu Kristo kuko Yesu Kristo aramara inyota. Aramara inyota kabisa igahera kopo. Igahera kopo. Nibahebe mu kaboregwe ntaco nabonyeyo, ico nabonye nakibonye muri Kristo Yesu. Urakoze cyane. Nagomba nongere ndakubaze naho umwanya uri kuragenda, ngira ndakubaze mbega kuva wubatse mu rugo byabaye amahoro? Byarabaye amahoro cyane kuva wubatse? mu ntango ntarakizwa. Mu ntango ntarakizwa maze kubaka ntibyabaye amahoro, ntibyagenze neza kuko umufasha wanjye ntitwumvikana kuko jewe naraturuka nkagenda iryo ndose reka bijye kunywa inzoga sinsume singiye gute agapupurika rumwe akaja guca ingero kandi nanje amafaranga ndayafise ntaco namufasha. Umva ntitware koheba ngo twumvikane ataco ndiko namufasha namutanga urugo n'abana we. Birumvikana. Nukuri ntivyari bimeze neza. Ahubwo ico noshimira Imana maze gukizwa nawe nyene yaciye afata ingingo yo gukizwa duca tuba abakozi b'Imana twese. Gatoya urantunga, mbega ntiyari bwakizwe? Nawe ntiyari bwakizwe? Imbere ntiyari bwakizwe. Bandanya. Naje nk'ikijwe. Urumva mubereye umuco. Bandanya. Maze gufata ingingo nkavuga nti inzoga ndazihebye. Nawe nyene yaciye afata ingingo ati inzoga ndazihebye. Cyaravuga nti bundagiye gusenga mw'icengero Anglikani ati naje turajana. Ndijijwe nawe nyene yaciye akizwa. Imana ishimwe. Ubu rero dufise urugo rwiza ni nyabagendwa, abana n'amahoro, ibitungwa biraho, itongo turarikorera neza atangorane. Neza cyane. Icakenye mba ndagikenye, ico mfise abagifise. Neza cyane. Okay, hanyuma rero reka dushike ku gusozera, nagira ndakubaze ndagusabe iki wofashisha iki abari mu ngo? Hariho abari mu ngo ingo zikagorwa bakaba batagira amahoro, bakaba bamerewe nabi, wafashisha iki nabo? Abantu bari mu ngo bitameze neza, ico nobafashisha nta kindi kintu gishoboka atari kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Uhejeje kumwakira ukaca uraba ahantu ari mu cumba, ari muri saro, ugasasa akarago, ugafukama, ukabwira Imana yo mw'ijuru. Imana niyo mutabazi, niyo nabonye itabara ubicishije mu gusenga. Urakoze cyane. Urakoze ku ntaye nziza udushikirije. Yesu aguha umugisha. Kandi rero wakoze kutugendera kuri urubuga rwa Bwayesu TV. Rero n'ikindi gihe turaguhaye ikaze ku rubuga rwa Bwayesu TV. Ufise intahe uzoyiturungikire cyangwa uzoyiduhamagare tuze tuyifate, cyangwa abandi bazoba bafise intahe uzoduhamagara tuzoza tubasange aho muri kugira ngo bashikize ubutumwa bwiza bwo mu ntahe abantu benshi bahinduke. Hanyuma twatanguye dusenga, reka turangize dusengere. Murakoze cyane, reka dusenge.
Mana yo mw'ijuru turagushimiye ubuntu n'urukundo rwawe, turagushimiye aka kanya kose wabanye natwe. Mana nziza, Mana igororotse, nongeye gusengera abariko barakurikirana uru rubuga, ubagirire neza, ubane nabo. Nongeye gusengera n'aba turi kumwe, Mana nziza, Mana igororotse, ubakomeze, ubagirire neza, ubugururire inzira z'imigisha. Uzoba ukoze, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Bakunzi b'urubuga rwa Bwesu TV, twari kumwe n'uyu mutumire wacu kandi umutumire w'umwubahwa, umukozi w'Imana. Mwumvise intahe amaze gushikiriza muri uyu mwanya. Hanyuma rero muriko murakurikirana iyi ntahe, mugire umugisha, Imana ikomeze kubahezagira. Mwibuke gushirako sabone, hanyuma na jeme hamwe na partage. Umwami abahezagire. Amen.